Cigarette nikikuvuta najisikia niko fit, nikikuhitaji basi usiwe late. Wakibiliti unaniwasha, usisikize watu shiti, wala wenzako mabinti watakwambia mimi de cause wapendi mimi na wetu we complete. Nikuite nani, nikupe nini basi ulithik, nani pa love na feeling girl, nikupe moyo na ushishikal. You are pulling in out my chocolate, I'm living my dreams. Gonna be praised cause you love it, y'all. Give me more, y'all. Give me more than more, y'all. Twa Kwizera Axel. Nkaba ndi umuhapel muri review Murundi. Amazina asanzwe nitwa muri game ya music akaba ari KJ Skin Flow. Natangwe kuririmba 2008. Byarangoye cyane kugira menye confessingabira no kuririmba kuko byari bya bindi byo kuririmba kugira ngyohera abagenzi nanje niryohere kuko navuga ko atamuntu yabinyigishije byanje muko nyene ya so benshi rero barabimbwira ko mfise talent yo kuririmba ariko sinavyumva kuko sinashobora kubitahura. Ego muga mu nyuma naragenda akora uko nkora urumva ntivyari bya bindi byo kuvuga ngo ndakoze song birasohotse ya yari ama freestyle ku marigara iki yeah. Musi wa mbere ndibuka ninjira muri studio hari 2009 2010 sinibuka neza ariko ni muri iyo myaka ibiri. So najanywe n'umugenzi wanje yaritwa Pinjo, yaririmba ama R&B, amananje arumva uko shoboye, urumva yashaka ko turirimba n'indirimbo muri ico gihe, ashaka ko ndamushiramo verse ya rap. Hamara bisaba ko tujana muri studio, ndagenda muri studio ndibuka ko byarangoye cyane kuko iyo ikintu takimenyere ntubukimenyereye nyene, ariko nagerageje gukorana no mu producteur arantahura, arasaba aranyumvisha ukuntu notegerezwa kubikora, ndagerageza komsano na nyuma yo ngaho yaransabye ko so gukora indirimbo muri studio yiyo. You shine like a chulin, legatura beranye, lengatura mahasa. Mama ariko ndibuka umuproducteur yakora ico gihe yitwa Janvier, studio yari mu Kayanza, ico gihe niyo nari sanzwe mba. Muri studio n'umu producteur akinyumva kwanza nawe nyene yagize ubwo aravuga ati umuhaperi kweli ntiyoroshe kuko since nawe nyene yarambwiye ati nijya mbere hari haje umuhaperi muri studio wanje nka wewe, aranansaba ko twokorana ibikorwa byinshi turayagara mbaza igihe natanguye gukora muziki, ndamubwira ko ndabikunda, ndamubwira ya ama nyuma y'ivyo yaramfashije nk'indirimbo zishika kuri zibiri twakoranye promotion ego. Ico gihe nkiri mu Kayanza sinabwamenye who I am, sinabwamenye akamaro ka talent yiwanje, novuga ko vyangoye cyane gose, ariko maze kumanuka ino ibujumbura, ndibuka ko naramaze nk'ikintu c'umwaka wose ata producteur turabonana canke ata muntu arampa umwanya kugira yumvirize tala iwanje, ivyumviro vyanje. Ariko ndibuka bwa mbere namenyanye na Liza Classic yakorera, sinibuka gusa ndibuka umwaka umenga hari muri 2012 ego, yakorera mu Bwiza. Nashitse ndamubwira ivyumviro vyanje, ndamusaba ico gihe nta mahera yo kuri studio nari mfise, vyari vya bindi byo kuja kubesha umu producteur kugira gukore song, agukore song ukamuhesha kuzomuha amahera atawufise atawubona uzoyakura. Ariko ndibuka ko yampaye umwanya, aranyumviriza, arambwira ndirimbe, ndamuhe freestyle yumvirize, mu nyuma arabikunda, amarampa promotion y'indirimbo imwe. Iyo ndirimbo nahise Amarira. Ndirimbo abantu batari bake yarabaryoheye kuko yari old school, hamana ko ndirimba ubuzima busanzwe buhari
ubuzima abantu basanzwe babayemwo twese dusanzwe tubayemwo ntanacamenyana na Idris yari umudirector yarasanzwe akora ama video nongera amenyana n'umugenzi we witwa Lemi One wowe yarasanzwe ari n'umuririmbyi maze kumwumvisha indirimbo kubera yarasanzwe ayikunda aranyemerera kunkorera video munyuma nakoze video yayo ego hama ibikorwa ntivyagarukiye aho munyuma naramenyanye na GN ari mu producer wa kabiri twase kumenyana arankorera indirimbo ya mbere iyo ndirimbo yitwa Amirapa namaze kuyikora nawe yaransabye ko nshobora kuja muri studio yiwe nkakorera ibikorwa byanje vya music ndavyemera ku kico gihe nabona yuko umenga ndabohotse genre ndaronse umuntu amfasha in the music so twabandanye dukorana turamaze gukorana indirimbo atari nkeyi hari igihe numva umenga umutima wawe utwaye reka duke twanje tube duke rwawe mbo ndafise indirimbo zishika kuri 12 hari izo noba ntacibuka no gusubiramo ngo ndirimbe hari hizo abantu batashoboye kumenya hakabaho n'izindi abantu bamenye ego ama muri studio hari utuntu twishi tugenda tugorana kuko urashobora guhana programme n'umu producer akakubwira ati oya si buno munsi uzoze akaguha nk'undi munsi ugasubira wundi munsi akakongera uwundi munsi ugasanga kugira uzoheze ya ndirimbo yawe bigufasha umwanya atari mutoyi ugasanga rimwe muraharira kisi yuko ubushaka gukora indirimbo yawe kwizana na karitijya wowe ushaka izimeze kumwe wowe ushaka ugasanga nta gushaka kukumviriza kugira ushobora gutanga ide mu gikorwa cyawe ujana wangu ni wako baby takupenda ama video nshobora kuba mfise ni make cyane mfise video zibiri ariko nubu nkabandi mu gikorwa cyo gukora indi video igira gatatu sikuvuga ko igira gatatu atazindi zihari no ibikorwa byo gukora ama video ndiko ndavyijukira cyane hama navuga gute nta indirimbo ziwanje zose ndazikunda nuko gusa abantu nibo bashobora kujija bakavuga ati indirimbo twe twakunze iwawe ni kuko umwe wese usanga afise ibintu vyiwe akunda ariko indirimbo ziwanje zose ndazikunda nuko gusa zitoba zaranganyije gushika mu bantu canke zose zikaba zakunzwe ukungana just Skin Flow. Listen. To you. Double KMC. Muhaperi wa mbere nkunda mu Burundi no hanze. So umwe ni batatu. Batatu ni ari KJ, wa kabiri ni Skin Flow, wa gatatu ni KJ nyene. Kuba mvuze uko sikuvuga ko ntabumviriza canke ntabemera. No abahaperi bose mu Burundi barazi gukora bakora neza. Bongera ishaka tu mu bikorwa vyabo bose barabizi kabisa. Yes. Skin Flow na Boka MC. When kama cigarette nikikuvuta najisikia niko fit nikikuitaji basi usiwe late ushaka kuba nagira ndakubwira ko je nshaka kuba nka jewe nyene kuko nico cyambere kuba nka jewe nico cyambere kuko je sinoba nka wewe nivyo shoboka ahubwo nokora iki kugira mbe uwo nshaka kuba nukuvuga nuko no following my dreams kugira nshobora kuba uwo nshaka kuba kuko iyo ubaye uwo ushaka kuba wewe nta kintu na kimwe udashobora gushikako
hari igihe numva umenga umutima wawe utwaye reka duke twanje tube duke rwawe ufise aho nkora ndakubuze no kwitwa ntaho nikora impunyongere ube nk'imvura unyagire impa ntumbanire nanje ndagwa atagipimo you shine like a chulin reka turaberanye menga turamahasa mama nikamate muririmvyi w'umurundi nifuza gukorana collabo nawe so umwe bariho kweri ari benshi bariho ni benshi so bolo mu masino shaka kuvuga ngo nuyu ngo ndome ku rutoke umuntu umwe kuko sinovuga umwe kandi nkeneye 5 ariko uko biri kose harabo tuzokorana kandi abantu bazomenya ninde ibikorwa vyacu bizobashikira yeah. Kigoye muri kariyeri yanje no ba urazi nta kintu kigoye nko gukora ikintu mengo uri kutamba wirorera genre shatse kuvuga iyo uri kurakora ikintu atabufasha muntu agupushinga canke iki iyo uri kurakora ikintu fise undi muntu ariko arakigufasha canke muri ko murakorana biraryoshe cyane kuko urashika kucuca hagushikako so biragoye cyane gukora ikintu uri alone uri wenyene Ncambere nkora iyo mvyutse si kimwe oya cambere nkora ndasenga kwanza kugira manze shimira Imana ko yantije amagara nkaramuka hama nkabaza n'umuryango kumeze neza yeah abashoboye gushikira yes ikintu nkunda mu buzima ndakunda Imana no gusenga Banyitega ko ibikorwa byinshi cyane kuko 2020 KJ nje ndundi KJ ama video menshi indirimbo nyinshi nziza n'ama concert tuzokora menshi ya ama nagenda ubwire ko ndabakunda cyane gose ja bless muzogira umwaka mwiza umwaka w'umwigisha iterambere mu miryango yanyu yes ama nshimira na Ejo kubona bashobora kumaka kanya ko gushobora kuvugana namwebwe kubona namwebwe yeah thank you so much ndabashimiye cyane Nikupe moyo na ushishikal you are pulling in out magical I'm living my dreams gonna be praised cause you love it